bite muri groupe mumeze neza. Turashima cyane. Izo foto ndabarungikiye ngaho igihanga. Yakorokeye ngaho igihanga kwibarabara rya gatandatu muri vese yagize isanganya, hari icyuma cyataraganya hama umudereva yikororera hasi muko nta cabaye. Sawa. Yeah. Begaga Nestor, tuvuze amahoro umuntu yotahura iki? Amahoro yahabwiwe yaritirirwa n'umunsi wayo mwishira hamwe mpuzamakungu oni. Insiguro y'iryo jambo amahoro ku bwanyu ni ryari? Eko tuvuge igihugu kirimo amahoro kirangwa n'utuntu atune, kirangwa n'ibintu byinshi, ariko reka dushimikire ku tuntu tune. Igihugu kirimo amahoro nta ntambara irimwo, abanyagihugu baridegembya, ntawutinya gutembera ko atinyanya yibaza ko bamwica. Muri make hari umutekano. Icya kabiri, hari iterambere kuri bose. Abantu barafise akazi, barafise umushahara ushobora kubafasha kubaho no kubeshaho abana babo. Nta nzara muri make. Abanyagihugu bose barashaka kwivuza, barashaka kurungika abana babo mu mashuri meza. Ego icyo ni ikintu gikomeye cyane. Aka gatatu ni igihugu kirangwa n'amategeko, nta biturire, nta gukumira umuntu bivuye ku ntara, ku idini, ku bwoko, ku rukoba cyangwa ku bumuga bundi. Icya kane aricyo cya nyuma muri make ni demokarasi. Demokarasi itari izina gusa, ni ukuvuga ko abantu bashaka kwitorera ababatwara, ariko mu kubatora bakabatora bashimikiye ku migambi myiza yabo, n'imyifato myiza yabo, ingene bitangira abanyagihugu, muri make ingene bubahiriza agateka kazina muntu. Nibyo muri make mubabwira. Murakoze cyane. Leonce Ngendakumana, nabivuze mu ntangamarara muri mubaraye amajoro n'ayandi murondera amahoro gushika naho mugera ku masezerano mwahavuye muyitirira. Biga ni ryari hakana haba hari amahoro canke ayo mahoro akenye? Ibimenyetso bibigaragaza ni ivyahega Ngendakumana? Murakoze cyane. Abadusangiye ikiganiro babivuze byose no kubunganira. Mu kubunganira rero novuga nti kugira urinde ushika ku bimenyetso n'amahoro, nuko ubuzi ibituma amahoro ahungabana, igituma umutekano uhungabana, nuko ubuzi ababitera. Je rero tubona nk'ibyo abantu bariko baradondagura ni ibimenyetso, inkurikizi. Byose rero umuntu abishyize hamwe uvuze ati twararaye amajoro turondera amahoro. Yego nibyo, nuko twari twamaze kubona yuko mu Burundi amahoro yakenye cyane. Amahoro yari yarabuze, igihugu cyari cyaraguye mu isanganya, abivuze no gusubiramo gusa, abantu bakicwa, abantu bagafungwa, abantu bakangazwa, abantu bagatotezwa kubera ko batavuga rumwe na leta. Nk'uko ariko barivuga rero ntibashobore kwishyira ngo hizane. Ibyo rero byaratumye amahoro abura mu Burundi. Rero ibimenyetso n'ibi bavuze ni uko icya mbere gikomeye ni uko umuntu aba yishyira akizana mu gihugu cyamwibarutse, akagira ijambo uko ameze kose, uko abayeho kose. Turabe ngo nuko yize cyangwa atize, nuko ari umuhutu, nuko ari umututsi, nuko ari umutwa, nuko ari inde. Turabe ngo nuko akenye cyangwa atunze. Turabe ngo nuko ari muremure, ari mugufi, abyibushe, yonze. Uko ameze kose mu ncamake, uko abayeho kose, akumva ko atekanye mu gihugu cyamwibarutse, agaserura ibyo agona
yabivuze Magi adakebaguzwa ese n'uwo yabivuze atariko arakebaguzwa hama akagira rero nuko bubasha bwo kwitorera abamuserukira cyangwa amurongora mu mwidegemvyo bamutwaye neza bakabishimirwa bamutwaye nabi naho bakabogozwa n'abo nyene babatoye bakaba bafite ububasha bwo kubabogoza kubera batabatwaye uko babyifuza babashize mu mutekano muke mu gihugu. Ivyo rero iyo bitahari mu gihugu nta mahoro aba ahari, nta mutekano buhari, nta kubana neza biba bihari, nta terambere biba bihari, eka n'ibintu byinshi bitaba bihari. Hanyuma rero ikindi gikunda guhungabanya nk'amahoro n'umutekano mu gihugu ni nk'igihe igihugu runaka, igihugu kanaka gifite imigenderanire mibi n'ibihugu bibanyi cyangwa ibihugu bya kure. Hari ibihugu bya kure usanga bifite ingufu bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu. Ikindi gishobora guhungabanya amahoro n'umutekano ni nk'abantu bari ku butegetsi. Abantu bari ku butegetsi barashobora gutwara nabi. Iyo batwara nabi rero n'ibyo bavuze byose rega gutwara nabi birahungabanya amahoro n'umutekano. No bari muri ubwo butegetsi bwabo barashobora kutumvikana ibyo batwara, ibyo bokwisunga, ibyo bogenderako, ugasanga nabo nyene barahungabanije amahoro n'umutekano kandi bitwa ko bari ku butegetsi. Mu ncamake rero ibimenyetso bivuze n'ibyo by'ingene abantu bapfishwa bafungwa bangaza. Ego ndagaruka muduhugwira izo mbona imvano kumbure muheza mutubwira nico kugwa n'ivyo tuma ayo mahoro aboneka, muheje kutubwira kumbure ibituma ahungabana. Imbere yuko nja kwa Margarita Kambanze subire kwa Nestori mufatiye kumbure ku nsiguro mwatanze n'ivyo abandi bashikirije, uyu munsi mu Burundi umuntu yovuga ko hari amahoro canke ko arivyo twumva ubutegetsi buririmba uno munsi twovuga ko hari amahoro? Oya ngira mu by'ukuri nta muntu n'umwe yemera ko i Burundi hari amahoro, dutanguriye ku mukuru w'igihugu wenyene. Umukuru w'igihugu wenyene avuga yuko abarundi bose barira, umutoyi arira, ko umukuru arira, nabo nyene yuko ababaye. Niwe aravuga yuko ubutungane budakora nabi, aravuga yuko hari ubusuma, aravuga ko abantu benshi batotejwe, we nyine arabyivugira. Muri make nta mahoro ahari. Ngira dusubiye turavye n'ibyakozwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, ngira ko kwibukanya yuko kuva mwaka w'ibihumbi 2015 amaze kwitaba Imana abantu bagere 2,500 abo bamaze kugandagurwa. Hanyuma iminsi yose nge murabizi kuva ico gihe abantu amajana n'amajana baramaze kunyuruzwa, ibihumbi n'ibihumbi barangajwe, ibihumbi n'ibihumbi biri mu bubohero, igihugu kiri mu ntambara. Urumva rero mu by'ukuri ku Burundi bugeze aho umwansi ashaka, tutibagiye kuvuga yuko Burundi uri mu bihugu bitatu, bigowe kurusha ku isi, ibihugu bitatu bigowe kurusha ibindi ku isi. Urumva tugeze hari cyane, tugeze mu mwonga, abarundi babwirizwa kwikangura. Tugeze mu mwonga, nta mahoro ahari. Rindira gato basi mbanze mbaze Leonce ahari kumbure ngira ngo nce ngaruka iwanyu. Leonce mwe muri ku rubuga muri hafi kudusumva, muri ico gihugu hariho amahoro mufatiye ku byo mwasiguye, byo mwerekanye no kuri ibi byose berekanye? Cenja kwa Margarita. Ego dufatiye ku byo twasiguye kandi twemera, iyo twasiguye twemera, byogora kuvuga yuko hari amahoro. Twavuga ko hari amahoro cyangwa ko hariho umutekano mu gihugu, mu gihe nk'uko uyu mugenzanje ndetse ko arabivuga,
n'umukuru w'igihugu wenyine avuga ko hari abantu bifuza ko yomererwa nabi uratwumva bivuga kandi akavuga yuko mu bavyifuza bamwe bamwe bari mu muganga akomokamwo kubera ibyo ababuza bimwe bimwe ibikamye tudondagura kwiba guca imanza za gondagonde kubonera abantu eka mbere ibyo byose bagiye tudondagura nawe nyine aba yabivuga reka nawe mpeje kubisoma ahantu ariko nibaza ko ari ubucuruzi uretse gushikuza hanyuma rero na leta uhereye ku bushikiranganji bw'indwara yo hagati mu gihugu kugira ngo murabikurikirana turabyumva baravuga bati hirya no hino turabona ko umutekano ari muke mbere bagatanga amakuru ko yobafasha ndamaze kubyumva kugira ngo uraheze ku kiganiro umushikiriza manza mukuru wa Repubulika y'u Burundi bita Procureur General de la République mu Burundi ni umuntu atoroshe atanze ikiganiro aravuga yuko ngaha hari n'ibibazo by'iterabwoba cy'umutekano gusa ni ukuvuga rero yuko ino kugenda fatira kuri byose naguye kuko twavuze amahoro n'umutekano si ibiki ko turavuga gusa hariho n'ibindi amahoro n'umutekano